Umukuru w'igihugu Evariste NDAYISHIMIYE yatanguje kuno wa gatatu igenekerezo rya 17 Ruheahi umwaka wa 2026 muri quartier Nyabugete commune ya Mugere umugambi payepa Projet d'appui à l'eau potable et à l'assainissement. Uwo mugambi ukabuje gutorera umuti burundu ikibazo c'amazi cyahora cibonekeza mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo. Umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Regidezo Albert Manigomba akaba amenyesha ko kuva mu mwaka wa 2028 abenegihugu ba mbere bazobatanguye kuronswa amazi. Uwo mugambi ni umugambi uje kugira utorere inyishu ikibazo cyo kubura amazi ngaha mu gisagara ca Bujumbura wanagomba no mu nkengera z'igisagara. Kubera uyu mugambi urimwo ibice bibiri. Igice ca mbere nico twovuga mu Gifaransa optimisation, kongereza ubushobozi ya station de pompage ya mbere kwasa ndufise ari ya ku radio. Ubu ijya station de pompage yatanga amazi angana na 100,000 m3. Ubu ivyo bikorwa vya optimisation biheze tuzokongereza ko à peu près 25%. Nuvuga cyaba ibihumbi 125 vya metre cube. Hanyuma ivyo gice cambere giheze tuzogikorana en parallèle niki cyo ngaha rero nyamukuru ngaha aha duhagaze muri side ya capitale aho tuzokwega amazi muri Tanganyika tuyakura ku kilometero hama tukayazana kuri station de pompage ro bita SP1 aho niho rero tuzokapta amazi angana na 120,000 m3. Ayo mazi azoba afise ubushobozi bwo gukwira igisagara ca Bujumbura wanagomba no gushikara za Gitaza aho za Bujumbura ari hejuru gushika mu mwaka wa 2060 kuko gushika mu mwaka wa 2040 tuzoba dukeneye metre cube ibihumbi 60 nivyo rero tuzoba turakoresha gushika mu mwaka wa 2040 hanyuma duce twongereza ko mwaka wa 2040 uheze duce twongereza ko izo zindi metre cube ibihumbi 60 hari za Kizingwe bihara za Gitaza za Kabezi abenegihugu bose bazoba bafise amazi atanumwe abuze amazi rero aha duhagaze ngaha niho hazoba hari cyo bita station de pompage ya kabiri harimo na traitement azoba na izine ihingura umuti usukura amazi izobiri ngaha nyene gaca dusubira kandi tugafatanya aya mazi yo ngaha najyo ku radio bice bihurira kuri cyo bita SP4 iyo SP4 station de pompage numero 4 yari sanzwe ihari iri hariya munsi yo kubumwe nuvuga ko ayo izi station kwari zibiri zizoba zikorana zoba zihanahana nuvuga rero ku kibazo cy'amazi tuja tugitorera umuti burundu na planification niyo gutorera umuti burundu ikibazo cy'amazi gushika mu mwaka wa 2060 hamwe atamwe n'igihugu numwe azobabuza amazi nga mu gisagara ca Bujumbura. Uyu mugambi mu mwaka wa 2028 abambera amazi bazatangwe kuyaronka mugambi mwumvise ko tuguma twagura tugenda si kuvuga yuko mwaka wa 2028 umugambi uzoba waheze wose oyabiswa ko abenegihugu bazamaze kuronka amazi bamaze gutangura kuvyaza umusaruro z'amatangura kuza kurakoresha n'umugambi ushamo inguvu nyinshi turiko turakoresha inguvu nyinshi kugira ngo uyu mugambi nta kunanirwa tutegeza gukurikiza ikiringo twihaye. Umukuru w'igihugu Evariste NDAYISHIMIYE nawe mu ijambo yashikirije akaba yibukije ko ihangiro ngo uko gushika mu mwaka wa 2040 atamwene gihugu yosubira gukoresha iminota 15 ukugenda no kugaruka agiye kurondera amazi. Igihe twari mu myamamazo mu 2020 twarashize imbere igisata c'amazi kubera iki amazi n'ubuzima ntushobora kuvuga ngo uriho utagira ubuzima. Naravuze yuko dukeneye yuko mu Burundi uzobavoma kure mu 2040 azoba kugera no kugaruka ari minota 15. Iyo ni iryo hangiro ubuvoma kure kugera no kugaruka minota 15 nukuvuga yuko nta nabaza batonda ari benshi ko amarobina azoba ari menshi. Muravyibuka nje kugira forage ngaha nyene mwari mwabuza amazi hatagwa gutera ingwara za kolera muribuka hari haruguru ndashira forage genshi nzana n'abasoda twakora amaforage ngaha mu Ruziba
hajya mwari mwese mwihebuye none heraba ubu mugira muronke amazi arenze ko ave ngaha noneho ahe n'ibindi bice by'igisagara. Umva hose ntangura kugira umwitwarariko w'amazi nkaza kurondera ingene ndayimba mugabo uruhiro tukaronka umugambi. Imana rero iri kumwe n'Uburundi tuyikomera amashi. Nagomba rero gufata uwo mwanya nkengurukire ibanki y'isi yose raba baje kudufata mu mugongo kugira iryo hangiro twihaye turishikeko. Nkengurukire kandi n'ishirahamwe Regidezo kuko naryo ryarabonye yuko igisagara caragutse. Muravye igisagara ca Bujumbura mu 2005 mugakira buno munsi maraciyongeye ko incuro zirenga zitatu. Nimwiyumvire Carama yarabaho ntiyabaho, Gasekebuye ntiyabaho, Sororezo ntiyabaho, Yiruziba ntiyabaho, Anyabugete ntiyabaho, genda hariya Mwitenga ntihabaho, hariya quartier Miroire ntiyabaho, harya mu Maramvya ntihabaho. Igisagara kimaze kuduga inshuro zoba zirenga ahubwo zitanu. Nimwiyumvire rero turiko dusabikanya amazi twahora dusabikanya mu 2005. Ntuze twokwigwa na nzingwiki. Nico ituma shimira ishiramwe Regidezo kuko naryo ririko rirazana yandi mazi azava hariya hirya za Mubimbi aje gusahiriza mu makartier ya hariya nayo mu buraruko. Amakartier yo mu bumanuko murabona anayo agira ronke ku buryo igisagara ca Bujumbura kitazosubira kugira ibibazo kuko hariho ingwara nyinshi, korera, amacinya biva ku kubura amazi meza. Ico rero murumva ko dutoye umuti w'ikibazo c'amazi tuba dutoye umuti w'ingwara zitari nke.